ivyizigiro bishasha nico civugo cacu ciki gikorane. Mugenzi wanje Claudine Habonimana yakoze kubw'icigwa c'ingo n'imiryango n'intungamagara amaze kudushikiriza. Muri kumwe na mwene so Jimmy Nishimwe yaje kubiha imbohe ya Kristo kubwo kwamaza ubutumwa bwiza. Igikorane kirabandanya, tumaze kwiga icigwa ca mbere. Ku musi w'ejo twize icigwa ca kabiri, no musi twiga icigwa ca gatatu kivuga ngo ibuye ryitwa vyizigiro. Ibuye ryitwa vyizigiro nico cigwa cacu cuno munsi. Dusenge. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwami uratugiriye amahigwe, uduhamagaye kugira ngo twige ico ijambo ryawe rivuga kuri uno munsi wa gatatu w'igikorane cacu. Mwami turasenze ngo ugutahura kuva iwawe mw'ijuru, abariko kubaka umugabo n'umugore, abana bato, kandi uduhe kugira ubwenge bwumva. Kandi Mwami turinde n'ibidusamaza, igihe cose twumviriza amajambo yawe ashishikare guhindura ubuzima bwacu, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cacu cuno munsi kivuga ngo ibuye ryitwa vyizigiro, indoto za Nebukadinezari. Icigwa cacu cisunga muri Daniyeli igice ca kabiri. Ibirimbarira ngo mu mwaka ugira kabiri Nebukadinezari ku ngoma yarose inzozi, nuko ahagarika umutima, itiro ryiwe riraguruka. Umwami acahamagaza abanyamareba n'abapfumu n'abarozi n'abakarudaya ngo bamubarire inzozi ziwe. Nuko bararenguka bahagarara imbere y'umwami. Umwami arababwira ati, ntarose inzozi, mpagaritse umutima wo kuzimenya. Maze abakarudaya bishura umwami bati, mwami, nta muntu n'umwe wo kw'isi yoshobora kukumenyesha iryo jambo, kuko ata mwami canke umuganwa canke umutware yigeze gusobanuza umunyabareba n'umwe canke umupfumu canke umukarudaya bene iryo jambo. Daniyeli igice ca kabiri ku murongo wa mbere gushikana ku murongo w'icumi. Amaze kubona banse kumusobanurira inzozi, yararakaye, maze ababarira ati, mutazinsobanuriye mwese ndabica. Erega vyarabaye. Bibiliya ngo nuko birashingwa ngo abanyabwenge bicwe. Ubwa mbere Daniyeli na bagenzi biwe ntibari bahamagawe. Bano bari inyagano, bari abantu bakuwe ibwisirayeli, ntibigera bemerwa nk'abanyabwenge, bashigwa kure cane. Yamara hageze kwicwa, abandi banyamareba baravuze ngo na burya butipe bwigira ubunyabwenge, nabo nyene nibaze bicwe. Bibiliya ngo baja kurondera Daniyeli na bagenzi biwe ngo bicwe. Maze Daniyeli abwira Ariyoki, uno niwe yari yajejwe ico gikorwa, abaza Ariyoki umushibamyi w'umwami ati, gituma habaye icagezwe nk'ico ni kubera iki? Ariyoki abibwira Daniyeli ukuntu bimeze. Daniyeli aravuga ngo bino bintu ni ibintu vyoroshe cane, kandi ni ibintu bikomeye. Impamvu bikomeye nuko atawobishobora. Impamvu vyoroshe nuko mfise uwo ngenda kubibwira kandi abishoboye. Bibiliya ibandanya ivuga ngo maze Daniyeli arinjira, asaba umwami ngo amuhe igihe azoze kumenyesha uko bisobanurwa. Daniyeli yari afise uwo yizigiye kandi ntiyakekeranya mu kubarira umwami yuko azomumenyesha co izo nzozi zisobanura. Kumbure iyo aza kuba ari umuntu wo mwa kino gihe, yari kuvuga ngo reka mbanze ngende kubaza Imana, niyazinsobanurira nzobarira umwami yuko mbishoboye. Daniyeli yari azi neza yuko Imana ishobora byose
kandi ishobora kumubwira icyo kintu. Nicyo gituma yabariye umwami ati, mwami reka njyewe nzoza kukubwira uko zisobanura, kubera yuko yari yizigiye aho inzozi zishobora gusobanukirwa. Nuko Daniyeli ajiwe abimenyesha bagenzi biwe, maze Bibiliya imbarira ngo amaze kubimenyesha bagenzi biwe kwari kugira ngo basabe Imana yo mu ijuru. Barasenga. Nuko Daniyeli amaze gusenga ari kumwe na bagenzi biwe, Daniyeli ahishurirwa ayo mabanga, abyerekwa nko mu nzozi. Yari aryamye, maze Daniyeli aratazira Imana yo mu ijuru. Daniyeli Imana imaze kubimwereka, ntago yigeze yishira hejuru, yumve yuko ahambaye. Daniyeli aravuga ati, izina ry'Imana rirahimbazwa ibihe bitazoshira, kuko ubwenge n'ubushobozi ari ibyayo. Daniyeli yashize Imana hejuru. Mwa kino gihe abantu Imana irabagirira neza, hama bagaheza akaba aribo bishira hejuru, bakibagira gushimira Imana no gushira hejuru Imana yabagiriye neza. Ariko Daniyeli wewe yahisemo gushira Imana hejuru. Umwami abaza Daniyeli ari we Biblisha ati, mbega urashobora kumenyesha inzozi narose n'ingene zisobanura? Ndashaka umuntu wese ariko arankurikirana araba ukuntu Daniyeli yishuye. Daniyeli yishura umwami ati, banga wasobanuza nta banyabwenge bashobora kuri kumenyesha mwami, canke abapfumu, canke abanyamarareba, canke abamenyi, ariko mw'ijuru hari Imana ihishura amabanga, kandi niyo yakumenyesheje ibizoba mu bihe bizoza. Umugenzi Daniyeli n'imbere y'umwami ntago yigeze yiyemera. Byumvikane yuko ari we yabikoze. Yamenyesheje umwami yuko Imana yo mu ijuru ariyo yonyene ihishura amabanga. Maze Daniyeli nk'uko yari yamaze kubishurirwa n'Imana, yahavuye atangura kubarira umwami ngo, nuko mugenzi wabonye igishushanyo kinini, ico gishushanyo gihambaye gikayangana birenze urugero, cari gihagaze imbere yawe, kandi ishusho yaco yari iteye ubwoba. Ico gishushanyo umutwe waco wari inzahabu nziza, kandi gikiriza n'amaboko vyari feza, inda n'ibibero vyari miringa, amaguru yari ivyuma, ibirenge vyari kivange c'ivyuma n'ibumba. Daniyeli yabariye umwami ko umutwe wari inzahabu, gikiriza n'amaboko bikaba ifeza, inda n'ibibero vyari umuringa, amaguru yari ivyuma, ibirenge amaguru yari ivyuma, hama ibirenge vyari kivange c'ivyuma n'ibumba. Daniyeli abandanya avuga ngo, nawe urabyitegereza ushitse aho ibuye ryaziye ridasituwe n'amaboko, ryikubita ku birenge vy'ivyuma n'ibumba vy'ico gishushanyo, rirabimenagura. Nuko icuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'inzahabu bica bimenagurikira rimwe, bicika nk'umukungugu, bicika nk'umuguruka wo ku mbuga basekurirako muci. Umuyaga urabitumura, maze aho vyahora ntihaba hakiboneka. Maze iryo buye ryikubise kuri ico gishushanyo, ricika umusozi munini, ryuzura isi yose. Daniyeli igice ca kabiri ku murongo wa 31 gushikana ku murongo wa 35 niho ano majambo aboneka. Daniyeli abandanya avuga ngo, nuko inzozi nizo, kandi turakumenyesha mwami ingene zisobanurwa. Nuko mugenzi wewe uri umwami aganza abami,
Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ububasha n'inganji n'icubahiro, kandi aho abantu baba hose yaguhaye n'ibikoko byo mu ishamba n'ibiguruka byo mu kirere ibishira mu kuboko kwawe, iguha ku biganza byose. Nimurabe ukuntu Daniyeli yubaha umwami kandi akerekana icubahiro afise, kandi Daniyeli akamubwira ukuri kose adaciye ku ruhande. Nuko rero uwo mutwe w'inzahabu ni wewe. Nguyu Daniyeli arabariye umwami yuko umutwe w'inzahabu ari Nebukadineza, ni kuvuga ngo ubwami bwa Babuloni. Umutwe wa kino gishushanyo, igihe umuhanuzi yari karasobanura ibi, n'igihe Nebukadineza yarota zino nzozi, umutwe wa kino gishushanyo wari ubwami bwa Babuloni, kandi kino gihe bwari bushigikiwe na Nebukadineza, niwe yari umwami wabwo. Ubwami bwa Babuloni bwatwaye guhera hafi y'imyaka 605 imbere ya Yesu kugeza mu myaka y'539 imbere ya Yesu. Bwari umutwe w'inzahabu. Inyubako hamwe n'ibindi bintu by'i Babuloni byari bikozwe mu inzahabu. Nico gituma ngaha mwa kino gishushanyo Imana mu kuvuga ubwami bwa Babuloni yabugereranije nk'inzahabu. Daniyeli abandanya avuga ngo, kandi mu nyuma zawe hazovyuka ubundi bwami butanganya n'ubwawe gukomera. Ubu bwami bwa kabiri bw'ifeza bugereranya Abamedi hamwe n'Abaperesi. Inyuma y'ubwami bwa Babuloni, igice ca 5 ca Daniyeli kitwereka ukuntu umwami w'i Babuloni yitwa Birushaza yagiye kunwera ku bikombe by'umwami, maze muri iryo joro nyene ubwami bwiwe bukabagabanganwa bugahabwa Abamedi n'Abaperesi. Tekeri Peresi. Muri ico gihe umwami w'Abamedi n'Abaperesi yarateye, Babuloni irategwa, Birushaza arapfa, ubwami bwa Babuloni buribagirana, maze ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi butangura gukomera. Abami bakomeye mu Bamedi n'Abaperesi twovuga Bakuro, ba Dariyo, ba Suwerusi hamwe n'abandi. Daniyeli abandi yavuga ngo, hanyuma hazovyuka ubundi bwami bwa gatatu buzoganza isi yose. Ubu nibwo bugereranya n'umuringa. Ubu n'ubwami bwa Alexandre mukuru bw'Abagiriki. Igihe umwami Ahasuwerusi yari akomeye, yari yiyumviye kugenda gutera Ubugiriki. Amaze gutera Ubugiriki buramwivyukira. Bwari buyobowe n'umusore akiri muto yitwa Alexandre. Uyu yahavuye akomera, atsinda Ahasuwerusi, maze ubwami bw'Abagiriki burakomera bukwira isi yose, nk'uko umuhanuzi igihe yariko arasobanurira umwami muri ano majambo yari yabivuze yuko buno bwami buzoganza bugakwira isi yose. Bwari ubwami bukomeye koko, bwari ubwami burangwa n'umuringa mu by'ukuri. Ubu rero tumaze kubona yuko umutwe w'inzahabu wagiranye Babuloni, hama ifeza ikagiranye Abamedi n'Abaperesi. Ubwami bwa gatatu tumaze kubona n'ubwami bw'Abagiriki bwagereranya n'umuringa. Na kino gishushanyo hasigaye ibindi bintu bitatu nako tutarabona. Daniyeli igice ca 2 ku murongo wa 40 tuhabona amajambo akomeye avuga ngo, ariko ubwami bwa kane buzokomera nk'icuma. Ubwami bwa kane bwagereranijwe nk'icuma. N'ubwahe bwami bwahavuye bukomera inyuma y'Abagiriki bugakomera nk'icuma? Inyuma ya Alexandre mukuru, ubwami bw'Abagiriki bwigabuyemwo incuro 4 hakurikijwe abajenerali bari bakomeye cyane. Muri abo bajenerali bera bagiye bafashwa n'imigwi itandukanye mu ntambara. Ishami ry'i Roma
ryahavuye ryita mu ntambara yagwanwa n'abo bajenerali n'abakomotse muri abo bajenerali bane, maze ako gashami gatonya kamaze kubona gafise inguvu, kahavuye kagwana gaca karakomera kavamwo intwaro y'abakayisari. Umunyamateka yitwa Jibo aratubwira ukuntu vyagenze. Ibishushanyo by'inzahabu, ifeza n'umuringa vyagaragaza amahanga n'abami bayo, vyose vyamenaguwe rwose n'ingoma y'icuma ya Roma. Koko ingoma y'abakayisari y'i Roma nta kindi kintu gihari woshobora kuyigereranya nayo atari icuma. Yari intwaro ikomeye nk'icuma koko. Roma yatwaye mu mwaka w'168 imbere y'uko Yesu aza hano ku isi, kugeza mu mwaka w'476 Yesu yaramaze kuza hano ku isi. Mu by'ukuri yari amaguru y'icuma, yari Roma Nyaroma. Mu by'ukuri ino ntwaro ya Roma yari icuma, yarajajanze ibintu byose nk'uko yari iri. Nimurabe namwe, Yesu yavutse hatwara intwaro y'abakayisari b'i Roma. Muzobisoma hariya mu gitabo ca Luka yuko Yesu Kristo igihe yavuka, Kayisari Augustino niwe yari umwami w'abami Roma, mu gihe Herode yari umwami asanzwe ibw'Isirayeli. Ino ntwaro yari ikomeye mu by'ukuri, kubera yuko ntiyajajanze abantu gusa, ariko yajajanze Yesu Imana. Igihe Yesu yashinyagurirwa ari kwa Pilato yari asanzwe atinya amategeko avuye kwa Kayisari. Yesu yapfuye hatwara intwaro y'abakayisari i Roma. Koko yari imeze nk'icuma, yarajajanze kugeza naho ihondagura, irajajanga ibamba umwami w'abami Yesu ahambaye. Ibi ni ibintu bihambaye byaranze Roma. Umuhanuzi yabananje avuga ngo hazokwaduka ubundi bwami bugereranywa n'amano n'ibirenge by'uruvange rw'ibumba n'ivyuma. Umuhanuzi avuga ngo kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari kivange c'ibumba n'ivyuma, ni kubwo bwami buzoba ubwami butandukanye. Muri bwo hazoba inkomezi nk'iz'ivyuma, nk'uko wabonye ivyuma bivanze n'ibumba, kandi nk'uko amano yari kivange c'ivyuma n'ibumba, ni kubwo bwami buzomera. Igice kimwe kizokomera, ikindi kiburujo. Umuhanuzi arabisobanura neza akabisubiramwo kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe atabitahura. Kandi nk'uko wabonye ivyuma bivanze n'ibumba, niko bazokwabirana n'abandi bantu, ariko ntibazofatana nk'uko ivyuma bitavangika n'ibumba. Mugenzi, urabona ngaha umuhanuzi yerekana yuko intwaro ya Roma igereranywa n'ibumba ntizokwigera ihangura, izobandanya ariko yabirane n'ubundi bwami n'abandi bantu. Ariko ubuhanuzi bukavuga ngo iyo migwi ibiri, haba umugwi wari usanzwe ari icuma n'umugwi wakomotse ku cuma, bizotandukana ariko bibe bimwe bikorane, ntibizofatana ukundi. Niko ngaho ubuhanuzi bwerekana. Ubuhanuzi bwa Daniyeli nta handi buri kuburerekeza atari ku ntwaro y'abaprotestanti bakomotse i Roma. Ko nimureke uno munsi tuvuge yuko biriko birerekeza ku Burayi hamwe na Amerika. Ubuprotestanti hamwe n'ubutware bushingiye mu bya politike no mu by'idini by'Iburaya, nk'uko tuzobibona mu byigwa bizokurikira, ni ubutware butegetse mwa kino gihe ku isi yose,
ariko butazokwigera bufatana nk'uko Bibiliya yabivuze. Umuhanuzi yabandanije avuga ngo nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mw'ijuru izohagurutsa ubundi bwami butazokwigera buhangura, kandi ingoma y'inganji yabwo ntaho izonyagwa n'irindi hanga, ariko buzomara bukomvomvore ubwami bwose bw'abo bami, yamara bwo buzohangama gushitsa ibihe byose. Mugenzi, reba nawe, ubwami bwa Babuloni bwarahanguwe, ubwami bwa Medina Peresi burahangura, ubwami bukomeye bw'Abagiriki bwarahanguwe, ubwami bw'Abaroma bwari buganzwa n'Abakayisari nabwo nyene busa nk'aho bwahanguwe, ariko ubu turi mu butware bw'icuma kivanze n'ibumba. Amahanga abiri ariko arategeka, Amerika hamwe n'ibihugu by'i Buraya nibyo biriko birategeka isi nk'uko ubuhanuzi bwavuze. Turi ku musozo w'ubuhanuzi. Mu buhanuzi ngaha butwereka yuko buza gusozwa haje ubundi bwami. Buno nibwo bwami turiko turavuga bwitwa Vyizigiro. Icigwa cacu kivuga ngo ibuye ryitwa Vyizigiro. Ibuye ryaje riturutse mw'ijuru ryikubita kuri kino gishushanyo, maze kino gishushanyo gicika umukungugu, maze rino buye rirakura rirabyimba rikwira isi yose. Ni ibuye ryitwa Vyizigiro. Ubwami bwa Kristo nibwo bwagereranijwe n'ibuye, nibwo buzozana ivyizigiro bishasha, nibwo vyizigiro vy'abizeye bwitwa Vyizigiro koko. Uko wabonye ibuye ryasituwe ku musozi, uno ni Daniyeli, ata amaboko arisituye rikamenagura ivyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'inzahabu, niko mugenzi Imana ihambaye yakumenyesheje ibizoba mu gihe kizoza. Umuhanuzi aravuga ngo kandi izo nzozi ni iz'ukuri, insobanuro yazo ntizokwigera ihinduka. Nk'uko tumaze kubyiga, Imana yo mw'ijuru izohagurutsa ubundi bwami butazokwigera buhangura, nibwo bwami bw'umwami wacu Yesu Kristo. Mugenzi, turi ku musozo w'ubuhanuzi. Nk'uko twabibonye, ni vuba buno bwami bw'ivyizigiro bukaza. Umumarayika nk'uko igitabo c'Ivyahishuwe kibiduhishurira igice ca 11 ku murongo wa 12, umumarayika w'indwi avuza inzamba, mw'ijuru hakurikira amajwi arenga ati ubwami bw'isi buhindutse ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo wiwe, kandi azohora ahangamye ibihe bitazoshira. Umwami wacu Yesu Kristo niwe azorangiza. Nta mpamvu yo kwizigira abantu, nta mpamvu yo kwizigira ubwami bw'isi, ariko duhamagarwa kwizigira Yesu kubera yuko ubwami bwiwe butazohangura. Mugenzi, turi mu gihe ca nyuma gihereheza ubuhanuzi. Umuhanuzi amaze kubona ivyuma bivanze n'ibumba, amaze kubona buno butware bwa leta zunze ubumwe za Amerika butegeka bwisunza amategeko y'i Buraya i Roma, yaciye abona mu nyuma buno bwami bwa Kristo aribwo bugiye kuza. Mugenzi, uno munsi turi mu butware bwa nyuma, ubutware bugereranya n'icuma kivanze n'ibumba. Vuba bidatinze ubwami bw'ivyizigiro bwa Yesu Kristo bugiye kuza. Turi mu gihe c'iherezo koko. Intumwa Pawulo mu cete ca mbere yandikiye Abitesalonike igice ca 4 ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa 17
avuga ngo kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganire umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami. Abantu bizeye Yesu Kristo nibo bonyene bazobana n'umwami, nibo bazobana na Yesu. Ino ni inkuru y'ivyizigiro, nta yandi mahirwe asigaye, kubera yuko ubwami bw'isi bugiye guhangura, kandi umuntu azoba mwabuno bwami bwa Kristo bugereranywa n'ibuye, bugereranywa n'ivyizigiro, kandi busanzwe ari ivyizigiro by'abizeye. Niwe wenyene umuntu yemeye kwizera Yesu, niwe wenyene azohindurwa. Umuntu yizeye Yesu niwe wenyene azozukira muri Kristo Yesu kugira ngo abane na Yesu mu bwami bwiwe. Mugenzi, uno munsi ufatiye ahe ngingo? Igihe umwami Yesu azobaje, mbega azovuga gute? Igihe umwami Yesu azobaje, azosemerera avuge ngo birarangiye. Muri ico gihe umuntu wese azoba agira habwa ihwanye n'ivyo yakoze. Abakoze ibyaha, abasambanyi, abicanyi, ababesha, abagira ibiturire n'abandi bose bakora n'ibindi byaha, bose igihe umwami Yesu Kristo azobaje, azovuga ngo birarangiye, ibyaha byabo bibagumeko batacihana ukundi. Igihe umwami wacu Yesu Kristo azobaje, abantu bose bazoba bahari batarabatizwa, ntibazoba bagifise amahirwe yo kubatizwa ukundi. Umwami Nebukadineza amaze kumenya ibi, yaciye afata ingingo yo gutandukana n'ibyaha byiwe. Naho yari umwami ahambaye, yaraciye bugufi arihana, aravuga ngo, maze umwami Nebukadineza aca yikubita hasi ati, nukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana, niyo shebuja w'abami, kandi niyo ihishura amabanga. Nawe uno munsi icuri cyose uhamagarirwa guca bugufi wiyegurire Yesu Kristo bicitwa uno munsi. Mbega urashaka kuzobana natwe muri uno munsi igihe umwami wacu Yesu Kristo azobaje? Igihe Yesu azohamagara abapfuye bose bakazuka badagisubira gupfa, maze natwe tugahinduka, tugakayangana, tukishimana n'umwami wacu Yesu Kristo, maze tugaca tubaho atabindi bintu bibi bidushikira, ataguhangayika, atamaganya hamwe n'ibibazo. Mugenzi, niwiyandikishe nawe uzobe mu bazobatizwa kw'isabato ya 16 z'ukwezi kwa gatatu. Tuzoba dufise umubatizo kuri abo bose bifuza kwifatanya n'ishengero ry'Abadiventiste umunsi w'indwi, ishengero ry'amasigarira. Mugenzi, niwiyandikishe kuri zino nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Ushobora no kwiyandikisha ku muntu yagufashije niba hari, kugira ngo kino gikorane ushobore kukimenya yuko gihari, ukurikirane bino vyigwa. Tubibutse kandi yuko n'abiyandikisha kuri abo bantu babahaye ubutumwa bahamagarirwa no kwiyandikisha iwacu, kubera ko mu gihugu c'Ivyiza TV yarateguye ingororano izoha abazobatizwa kuri ino genekerezo ku bwa kino gikorane. Nico gituma duhamagarira bano bantu bose kubandikisha kugira ngo nabo bazoshobore guhabwa ingororano
yabo igihe bazoba bamaze kuvuka ubwa kabiri. Ntihagire umuntu areka kwiyegurira Yesu, ntihagire abantu baguma kwikengera, ntihagire abantu bakomeza gukomantaza umutima. Buri wese akwiye kumenya yuko bino bihe ari ibihe byo kwemererwamo n'Uhoraho byiwe, ibihe byo guhindurirwa ubuzima, ibihe byo kuvuka ubwa kabiri, ibihe byo guhinduka ikiremwa gishasha, ibihe byo kwemererwamo n'Uhoraho. Mukomeze gutumira n'abandi bataratangura gukurikirana kino gikorane, kugira ngo ku munsi w'ejo abakurikirana kino gikorane bazobe biyongeye kurusha, kandi namwe muzobe ku mwanya kugira ngo muzoshobore gukurikirana icigwa kidasanzwe co ku munsi w'ejo, kizoba kivuga ngo isi yatakaje ivyizigiro y'iki gihe. Isi yatakaje ivyizigiro y'iki gihe kizoba ari icigwa gikomeye cane. Amasaha ni yayandi nyene, tuzosubira ku munsi w'ejo. Mwami wanje Yesu Kristo abane namwe kandi akomeze gufasha buri wese kwifatira ingingo ibereye ku buzima bwiwe. Nange ngiye kugira isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami ushobora byose, urakoze kubw'amajambo duhejeye kumva, urakoze kubw'uno munsi watwongeye kugira ngo twumvirize ano majambo. Ejo sahacu iwacu nahubu nyene, nico gituma senga nisengera, nongera nsengera n'abantu bose bari gukurikirana bino bikorane, kugira ngo buri wese ashishikare gutoramwo ivyo tumazobona ubwami bwawe. Mwami ndasenze ngo ureme gushasha umutima w'umugabo, umutima w'umugore, umutima w'umusore n'inkumi, umutima w'abana bato bose bahejeje gukurikirana bino vyigwa, kugira ngo Mwami uhindure ubuzima bwabo, nabo bashishikare kwitegurira ubwami bwawe bw'ivyizigiro bugiye kuza vuba. Reka tukwereke abagwaye, abafise ibibazo bitari bimwe, abugarijwe n'ivy'isi, abihebeshejwe n'ivyabo n'ubugingo, bose ushishikare kubabera inyishu. Ikiruta byose twese duhe kwitegurira iby'ubwami bwawe, kwitegura kugusanganira ugiye kuza vuba, gutyo tugira ibyizigiro byo mwiherezo. Buri wese agira ibyizigiro byo mwiherezo ryiwe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.